Banywanyi barimo TV ndabaramukije aho muri hose, Imana icunge mukomere mugire ibiho byiza. Uno munsi ndafise umushitsi akaba yitwa Akbar. Benshi bari bamuzi muri radio yishura ibibazo bihambaye, n'umuntu novuga ntifise ico bita mu Congereza IQ iteye ubwoba, yarishura ibibazo bigoye kandi akabitora. Uyu rero ni Umurundi ariko akaba afise amamuko mu mahanga, ariko akaba yavukiye i Burundi, yakuriye i Burundi, ubuzima bwiwe bwose ni Burundi. Mugabo araza kuduha ico no kwita intahe cyangwa tubwire uko we yiyumva mu gihe bamuhamagaye ko ari Umurundi, mugabo bakabaraba ati ntabwo asa n'Umurundi. Karibu Akbar. Murakoze cyane, amakuru yanyu? Turakomeye. Ikibazo ca mbere. Wavukiye he? Jewe navukiye muri Congo, ico gihe papa wanje niho yakorera. Okay. Navukiye i Bukavu muri 1986, ariko papa niho yakorera, twimukiye i Burundi mfise imyaka 5. Okay. Mugabo urumva yuko niho natanguye ishuri, kandi urumva ni ubuzima bwanje bwose bwatangiriye. None iyo bavuze ati hari umunsi mukuru w'Abarundi, Abarundi bagize iki, Abarundi bakoze iki, wiyumva gute? Je nibaza yuko mu bisanzwe nkuko wabivuze, jewe mfise amamuko ahandi hantu, ariko mama wanje novuga ko afise amamuko complètement ahandi hantu, kuko n'umuhindikazi ari pur, kuko abiwabo baje bavuye mu Buhindi dans les années 1800, kuko sinzi kuzi histoire ko abahindi abarabu baturutse bava mu Buhindi no muri Arabie dans la fin des années 1800 hama. Ariko papa wanje ni imvange, papa wiwe n'umuhindi, ariko nyina nawe yari umuntu novuga ko ari umurundi kazi. Voilà, donc je nibaza yuko iyo wavukiye ahantu, wakuriye ahantu, uzi kirimi caho hantu, ni habari wanyu. Muhira iwacu nituvuga ikirundi, ariko je nacize ku ishuri ko narize kuri école indépendante, hama urumva rero nibaza ikintu cyose cerekeye Uburundi kirandaba, kandi urumva ni wacu. Iyo uravye abantu baba étranger babi Burundi, ukongera ukaraba n'ingene bateza imbere ari amafere bakora ateye imbere, wovuga tuti igihugu cy'u Burundi abantu naho batafise ubwene gihugu cyangwa bafise ibyo ndaza kubikubaza, ntabwo ubona yuko bafise contribution nini mu gihugu? Nibaza yuko iyo contribution mu Burundi, deja iyo uravye muri histoire, bage barabu n'abahindi benshi baje mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, baje bava mu background y'aba commerçant. Urumva aba Britannique, aba colonisateur barabashize hejuru y'abantu tuvuga abanyagihugu babirabure, parce que c'était politique ya colonisation. Biga bintu vy'amatissu abarabu benshi bagira vyo kugira venu de la mission, vyo gushona, biga n'ibintu vy'amaculture menshi biva mu bintu vy'abahindi. So nibaza yuko hariyo niyo kote yuko bafise effectivement iyo contribution, ariko malheureusement hariyo na corruption menshi. Je novuga yuko j'ai émergé dans les deux communautés. Je suis fier de mes racines aussi indiennes, communauté indienne, abahindi mu Burundi ndayigenderamo, ariko dans tous les sens hari abantu batari parfait muri iyo commerce, ariko nkuko bivuze irya contribution bagira kandi bagize kandi bazogira izokwamaho. Urabona abantu jemba mu mahanga ntibakunda kuraba ngo waje uvahe, barabibona, mugabo hari igihe amategeko avuga ati umaze imyaka niyi cyangwa wavukiye ngaha uruwo ngaha, bakaguha ubwene gihugu. None mu Burundi mwebwe hari ubwene gihugu mwaba mufise, hari itegeko ribaraba, bimeze gute? Jewe ndabufise ubunyagihugu, ariko byaraciye kure cyane kugira ndaruronke, kandi nibaza ko nari ndabufitiye uburenganzira, ariko nibaza yuko ubunyagihugu en fait nivyo onye n'ibintu bifise deux côtés. Donc il y a certains yuko bugira bunyagihugu bafise ubunyagihugu bwo mu bindi bihugu, nkaje nk'abahindi biga communauté yacu benshi usanga amasushi yabo barabaye mu Canada, barabaye mu Angleterre, bafite ama nationalité hariya.
hama muri barya barabu nabo bon hari ababufise b'uburundi ariko je pense que hari abantu quand même hari abantu quand même batabufise aussi kubera urumva batabushaka batabuvaluinga naho boba barahakuriye mugabo hariyo n'abandi babubuze parce que igihugu biri compliqué iyo en fait mu bihugu vy'abanyafrika hariyo problème ya intégration irahari ahantu hose ku isi ariko nibaza yuko jewe as long zi histoire y'u Burundi nta ministre de l'intégration yabaye ko iga civilisation y'abahindi n'abarabu yoba donc intégré mu Burundi. Nta n'itegeko rihari, nta kintu kibagenga, babaho gute? Mu bisanzwe jewe igihe nagiye ndakura naribajije yuko twari intégré mu Burundi kuko nabona yuko abagenzi banje b'ubwana c'est des Burundais abantu twabana muri Rohero 2 niho nabajewe niho nakuriye c'était des Burundais ariko yo igihe nanje nabaye mu mahanga nararealishije ko abarundi twahuye nabo mu mahanga parce que bava mu background ari différent j'ai réalisé yuko twari différent urabibona mugabo urumva itegeko ritugenga jewe niko nabonye ko mu magume par exemple ntaba étranger babaye mélanger cyane donc harabaye irya respect ya so ibintu biri complexe ukuntu kwa kubwawe ubona igihugu cyangwa abarundi bo bafata gute bo bahubwo ubwene gihugu bo bafata gute? Jewe mu bisanzwe ndabona yuko ahantu hose ubayeho ku isi ubayeho ku isi y'Imana ni kuvuga yuko naho woba muri Canada naho woba mu Bunyamerika igasi ubaye ko si abanyamerika si abantu isi yose ni y'Imana donc je nibaza yuko iyo umuntu abaye ahantu akigenga neza agasonera uwundi agasonera amategeko y'igihugu ategetswe guhabwa ubunyagihugu ariko nawe nyene akabusonera. Je nibaza yuko iyo abantu bakora ahantu bisonera bagasonera uwundi bagasonera bakariha amataxe bakigenza neza bakaba abanyagihugu beza bategetswe guhabwa uburenganzira bwo kuhaba. Abarundi basabye iki? Aba étranger abarabu n'abandi ubasabye iki? Je nibaza yuko ico mbona yuko gitegerezwa kuba jewe mu bisanzwe ndibona yuko hariyo amakote ndu mu Burundi iyo ndiko ndakuganiriza mugabo effectivement ndafise naho hantu ntuguse ni igihugu nagiyemo ngira nkiri muto ndavuga ikirimi c'abosi ni culture yanje ndakunda ivyo kurya vyabo ndakunda amafilme y'abahindi par exemple ariko je ndabona yuko ico nsavye par exemple abarundi nuko par exemple je nibaza yuko iyi deba ntayo nsavye gusa abarundi nibaza yuko nsavye barya abantu bose bagerageze kwiyintegra barekonese ico gihugu cabakiriye depuis imyaka n'imyaka nimba hari abahasuzugura niba bahasuzugura nibimuke ariko rero je nibaza yuko ifoko baharondera kandi urumva bakahaba bagahasonera bagateza imbere igihugu cabo kuko je quand même ahantu hose mbafise je mfise ubunye nationalité y'Uburaya aussi ariko ntakubeshe vraiment nkunda passeport yanje y'abarundi gusumba niyonye y'abazungu urayibona parce que je ndabona ko passeport yanje y'abarundi niyo c'est moi urayibona hama c'est dommage yuko je nzi abani Burundi bahabaye depuis 40 ans depuis nka 100 ans famille zabo ariko batavuga ikirundi quand même ubusuzugura n'ico gihugu bavuga igiswahili ndavyumva nayo nyene ikirimi ariko Uburundi bavuga ikirundi urayibona so je nibaza yuko jeyo mpuye n'abarundi no ngaha iburaya bagatanga kubona ikirundi mvuga ariko urumva je nibintangaza kuko niho nakuriye kandi niho igihugu canje numva ko of course nezo kuvuga ikirundi. Arakoze Akbar kuduha ikiganiro kandi ibintu avuze ni ibintu bikomeye cyane avuga ati niba ari umunyamahanga b'i Burundi ahakuriye akahavyarira akaha imyaka myinshi byari byiza ko abuwaho. Akbar turagushimira cyane kubona watwitavye. Murakoze cyane ko mwantumiye kandi ndakunda ikiganiro cyanyu kuko ndabona yuko ikiganiro cyanyu gikwiye kuronka abantu benshi bakiraba parce que kiravuga ibintu bikenewe
muri iyi si y'ubu y'ibintu bihinduka. Nakunze kirya kiganiro c'umukobwa aheruka kukivuga ngaho avuga ibintu vyo kwiyakira uko umuntu abantu bameze. Donc je ndakunda ico kiganiro kandi nibaza yuko j'espère ko kizoronka succès abantu bakakimenya parce que wumva muri ubu buzima tubayemo ubunye abantu iminsi yose umuntu wiga ikintu gishasha kandi wumva biraryoshe. Ego bantu mwadukurikiranye turabashimiye, jewe nkaba nshimiye Akbar kuri contribution yatanze kuko ibintu avuze ni très important. Dukwiye kubana neza ari umu étranger ari umurundi twese turakeneraniye. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Yego namwe.